bayihaye Diamond Platnumz. Oya c'est bon. Ni sawa? Woba uri muri competition ya East Africa Artist of the Year. uri kumwe na Diamond ukamutsinda. Wapi? Si Diamond. Oya ni wo mutsinda tu. Oya. Ivyo kuntu. Oya jebre mangaho wapi bayihaye utariwe. Ariko yafize. Fali Pupa. Fali Puta. Kamani reka. Bashaka visibility ya Tanzania. None rega. Bachi bazana. Nahamagaye barabona nuza kuyitora. None yari kuza gutora nde. Ata muntu yari yaserukiye wa Safinga. Bivuga nyinziko. Acha nibuka ka kantu. Mbe barayipostinze kuri WhatsApp ho. Wasafi. Barayipostinze. Barayipostinze. Numva byo nafuma basi. Ndabi wacu. Janibuka ka kantu Mr Champagne yavuga yuko ari wa ambassadeur wa Wasafi ngaha mu Burundi ko atagiye kuyitora. Ahubwo nyene. Aho Mr Champagne ari kugera gutura damu. Kandi kajya kantu kari kumupayisha nuze. Kari kumupayisha sana nuzenya. Kari gutuma yo kubera kintu ni batibi basi na gato bamuhereze Mr Champagne aka award kugira ishavu rigabanuke. Garagize ishavu kupostinga bijya byose ni ishavu. Best female of artist of the year yari Natasha. Drizzy yarayikwiriye. Natasha, Monia Flair, Mokenzi na Ines. Natasha niwe bayihaye umwaka. Hoya. Umukobwa. Kuri wewe ubona ninde yarayikwiriye? Natasha wamba barire man. Oya pana wanje turimo gutanga analyse ucutanga na fact. Oya yari gutwara Monia c'est sûr. Umwaka. Oya jewe vraiment ndabona Natasha ari sawa. Kuko reka nabwira impamvu kuko kugira bahereza umuntu kuba umu artist of the year. Apana ngo kuvuga ko je gusa nemera Natasha. Oya turi muri analyse. Umwaka umwe. Umviriza mu mwaka umwe. Shatse kuvuga iki? Reka nakwereka iyo impamvu best female umukobwa w'umwaka. Natasha niwe mu artist w'umukobwa. Isaac TV Amahoro imana bari namwe bakunzi ba Isaac TV uno munsi kandi nundi munsi mwiza dushaka tuyage burya rero kuri Isaac TV amanalize ariko araba menshi kubera yuko twasanze ibintu byose tuzovyikorera none nito tuzovyihindurira nito tuzovyikorera abantu benshi ndavuga none kubenga amanalize araba menshi amanalize araba menshi kubera niho hari umuti normal to abamisha makuru turabona byinshi abantu batabona kabisa turabona byinshi abantu batabona so niyo mpamvu ubona Isaac TV harajya analyze kandi urazi ko analyze barabaziraba cyane abantu kurusha ama interview n'ama interview vraiment kandi analyze toyera dutwara n'inguvu n'umwanya mwinshi n'ubwenge bwinshi barabizi kuko nturuduka mu kuvuga tuze kuvuga watohoje ibintu wabonye apara ngo numvise apara ngo nasome kuri Facebook oya ashacha bakumwa pe niyo mpamvu kuri Isaac TV vraiment nibabona analyse tuzura bazo rafata umwanya bayikurikirana bayiraba kandi turabashimiye ababikora abapartager abishira kuri Facebook aba petit aba video kitera kuri Facebook ni sawa ni sawa kuko twebwe ntitubikora kugira ngo tuganye ama views cyane ahubwo tubikora kugira ubutumwa ishiki busanzare hose abadufasha rero bose bubahwe ufara kuko ijya ni partage muzindi ni bien hari abandi kera bapanika bakabajya nitwo bajya umuhari ko nka Facebook nta namahera bironkera barundi bazi barabareka okay ntubitebe ko rero Drizzy uno munsi tugira tuje muri analyse tugira dusangure iki nije ndakubaza no munsi tugira dusangure ama awards heruka gutangwa mu Burundi gutangwa ku mwaka abartiste barakora abasani bagakora umwaka uheze bagashimirwa kandi umukozi mwiza abegwa n'impembo basi nawe utomuhemba byinshi felicitation akabona ko wamwiyumviriye akabona ko wamwiyumviriye ko ni byiza biratera intege uburundi nico gihugu cyambere kitafise ama award menshi barubize uburundi nico gihugu cyambere atama award menshi umwaka umenga mbonye ni award imwe ibatse mugiye base mu wundi mwaka warabona harimo zibiri baba ndi ba GC ibintu nk'ivyo JC
hariho abandi AGC production award ibintu nk'ivyo sinimba babandi batanga ama award bashimira ba D1 bashimira ba mutima bande batumye ko nurya ndimbati bijya byaba mwaka uheze bashimira ba Santa abona ko umwaka bitagarutse umwaka nivyagarutse nyene nibaza ariko ndigukunda kwibaza impamvu ama award atakunda kuba mu Burundi urazi impamvu nasanze ndabwire Drizzy impamvu nasanze ama award menshi mu Burundi atagaciro bayaha icyambere abartiste bonyine barazitesha agaciro voilà donc ntibabona ko urumva nicyo navuga muri za analyse nakoze nta bu patriote dufise abarundi dukunda ibintu byacu Drizzy ntidukunda ibintu tushaka turabyemera niko turemwe tu cyane ntibibaza yuko ujya muntu yabiteguye akoresheje amafaranga umwanya inguvu iki hariho mbega ndakubaza Drizzy award mu gutegurwa baje bategura award barasaba artiste canke barahitamwo tu abartiste bakabashiramo bonga ahubwo rero nabibonye ngaha mu Burundi barabasaba ndagushire muri award ariko je ko ndacumva siko cyari gitegerezwa kumera wewe wumva ko bopfa kubatamwo tu oya umuntu yakoze neza tuba tubibona ku marezo social ibiharo babiboneka hamukamushiramo bivanye n'ukuntu ubona ibiharuro byiwe bimeze akisanga muri award donc akaca avuga wow narakoze hari ibintu abantu batazi barabonye ibikorwa na niveau international nta mu artiste yemerewe kwanka award kwiyamiriza ngo ndanse kwinjira muri award ufu muyikuramo ariko ntutanga sopo ngo sinemewe ngo sinemeye sino kubwira umuntu ngo hewe ngo ndagushire muri award menga nyine ivyo bintu wapi menga bisa nabi Chumenga yenu kandi ndiko ndakubwira au niveau international ba Diamond bande ba Wizkid ba Davido ni wa telefone ngo mbe Davido ndagushire muri award none muri platform show mbari platform award platform show music award yabaye rimwe tugasesangura sinabonye mo Diamond hari bara telefone ati Diamond ngo tugushiremo igitangaje rero hari aba artiste bo ngaha mu Burundi base kwijamo nk'abande Drizzy barimwo jakono barimwo novuga nka Sabbi yaravyanse Sabbi vraiment yaravyanse yarasatse mushire muri awards nabonye nanuzenya na Mr Champagne aje gupostinga mukaya avuga ati ngo jewe ndasavye nimuzosubire kuza murashira muri ivyo awards zanyu je ndi umusana sanzwe ivyo nivyi wawe uri umusana usanzwe udasanzwe tuzogushiramwo ubundi muntu nibaza ko yavyanse Landry SP ivyo rebira unprofessional ubundi muntu nibaza ko yavyanse ngira ni D1 ivyo bintu si vyiza man kuza muri yangisha kuja ma award n'ugutinya kuko abana abantu ndakubwiye batoburamo urumva benshi rero bavuga ati kuja muri award benshi baratumara amaza canke bakadusubiza inyuma je ndibuka reka kwitera inkuru Drizzy je sinzi ama award ariko arategura umengana nyene mu Rwanda aherutse baranirepfonye barambwira barambagije Isaac woduha aba artist batanu bo mu Burundi beza ko twoshira muri mu makategori yacu like twoshira muri award yacu b'abarundi bogahiganirwa n'abandi banyarwanda kinera batanze sinzi ko ari bo kandi mubona atanze vuma narababonye ndavyibuka kabisa ariko none ntibari none imbuga zabo ntibaba bazizi ntibogenda kuraba ibikorwa ukuntu bari ko barababona gusa abamenyesha amakuru urumva abamenyesha amakuru kenshi mu majiri barabashiramo abamenyesha amakuru barashira kuko twege tubatuzi benshi bavuga ati none wewe wihweje nande vyotesa bagiye muri award yacu tubavuga ati fulani mbashizemo vyogira vibe bakaca bajamo kugwana n'abandi baca bashira mu artist international bandi bopambana nabo kandi birasanzwe Drizzy niwe hamwe gusa abantu baca bavyipanikishamwo je rero vraiment je nibaza ko vyari kuba vyiza kuza turiyangisha kuja muri ama award donc urabona nka kuja muri award uracho bisigura Drizzy ubwoba kutiyemera ubwoba kutiyemera no gusuzugura voilà urabona nka platform show abantu barazi ko ari ya DJ Pro n'umuririmbyi Charaba kakanu bahora bagira ngo kimigwi Swahili Nation irimo abaririmbyi abanaba ugace wibaza mbega ni najamwo jewe ntari muri Swahili Nation nkagenda muri kategori imwe umuririmbyi wo muri Swahili Nation
siwe bahava batoranye nce maramara kandi naramurushije gukora Drizzy ivyo rero karagaciye reka tuje ku mutwe w'amajambo kwanza ntangure gushimira abateguye platform show award cyo kintu ni cya bien je ngenda ndabashimire gutegura award félicitations DJ Pro félicitations nani nabo bari muri organisation Gentrinho bajya ba banani wa mukobwa akora kuri Colombe inden nani bya mukazi Jidikael ngo mukazi sorry mukaze hoti félicitations Jidikael kuva bateguriye platform show award iyi ni platform show award y'umwaka yari ipanze neza amapa kubera bijye nyine ko uravuga urabona neza yuko barabonye bakoze cyane barabashiramo icyo tugiye dukore ngaha ni analyse yabahawe award mbega bari babikwiriye mbega bari babikwiriye gusa je nibaze ko analyse abo batashizemo ncanye nakubwira ko bashobora kuba baranse ivyo rutubwira reka turabe bari kumwe basi abari kumwe nabandi reka ni kwa kundi nyene dusome kategori myimwe ni kwa kundi nyene muri kategori umuntu ashobora kwanka kuyijamo gace usanga barabuza abandi bashira bagaca bashiramo utarabikuriye kujamo reka rero kategori usanga watarakuriye kujamo uriye yuko hari kujamo hari uriya niwe yari kujamo gace usanga rero uriya yaranse byose birashoboka ariko ndabibutse yuko ico gihe kandi hariko haraba nani mahiganwa hariko haraba nani mahiganwa hariko haraba n'indi award ya zaheze zo mu Rwanda of course ya mu Rwanda ifoto yiceko gato nayo nyene isango na muzika award isango yari itariki 17 z'ukwezi kwa 12 reka nakubwira ikintu kimwe abantu kubona dushaka dufatanyize award zibiri nuko zabereye rimwe kandi Rwanda Burundi turabe system ya promotion ya isango muzika award na muzika award na system promotion ya platform show music award raba Drizzy kuri sango kwanza raba kwanza abari bafashe mu mugongo kino gitaramo reka ndashita gitaramo cyangwa award abari bayifashe mu mugongo ni bandi ucugenda urabe platform show music award yari ifashwe mu mugongo nabandi ibica bigaruka guki bica bigaruka bya bindi nahora mvuga namamvuga abapatriote abanyarwanda n'abapatriote sana barakunda igihugu cyabo ku rugero rudasanzwe sana nuko Burundi Drizzy déjà bintu bandusemerera imisi yose turakena abapatriote abantu bakunda igihugu dukunda igihugu tugikundisha abandi mugira abantu bazorasura amafaranga yabo bariko baragerageza kuzana ishusho nziza y'igihugu hama tukanga kubasapotinga nukuri bizaba bisa nabi babaje none bashaka award zitegura bo hanze platform show zizo gutangirwa platform show urabona ngene harabayifashe menga bayiko barifata minenego ariko iyo yari kuza gutegura abo hanze uzi ngene bari kuyitabira ari benshi baririmvyi bakanka kuyijamo shaka kandi araha nyene mu Burundi ari wabo ari muri kategori raba mu Rwanda award zabo paka Israel Mboy man urazi Israel Mboy kuri arimbe kuri show urazi Israel Mboy kuri arimbe kuri show ya mahera Israel Mboy kuza mu Burundi nibabibuka amafaranga Israel Mboy yahawe ubu ni wo mustari wa mbere ba 200 y'amarundi niwe Israel Mboy yahawe kwiraze kuri mu Burundi ariko akahaguruka akagenda isango na muzika award hibaza ngaha mu Burundi hari umustari numwe ashobora kuririmbira miliyoni 100 arahari ariko ugacu hamagagwa kugenda gusapotinga abana bo muhira ukavyimba kandi uri mu Burundi atarakintu urakora vraiment je natangwe mvuga ati platform music award bayubaha uri muri kategori wasi kugenda uri muri kategori urasazi no gena komera amashi bagenza cyane biki vraiment na ballon d'or abastare bose babari haje bose abari muri kategori ruba ballon d'or winjiye abastare bisi bose isi uri uteza kuburi hajya kuba uri muri kategori abandi batsinzura koma amashi mu bandi
ntugenda hajya widoga mu rezo sociaux widoge mu iki ujyaje winamure ngo habayemo ubusuma habaye respect indero ivyo rero uramaze kubona badasinze ko baca bandika ku marezo gusa bisubira nariko ndavuga badasinze akibaza ngo yari gutsinda akajanga ku marezo sociaux akidoga ariko nabategura ama award Drizzy ndagasubiremo ceceri Burundi bazi barareka basi naho bokwiba ntibazi barasarisha reka kwiba birabaho we urazi ko trofe bazigura yagiye basarisha yagiye bisarisha ugasanga birasarishije birabonetse nabi turaza kubisesangura ngaho imbere baza kubibona ugasanga biriko birasa nabi ariko naho biruko ntaco kazima abarundi babagerageje nuko rero nariko navuga ikintu cy'abatera nkunga aba sponsor man ibihugu byose bumvise aho adikirategurwa amakampani azayiruka barasapotinga bakija bakabiha valeur ariko platform show music award hewe na egiye raba harimo bande abantu na kimwe sponsorship yaririmo inde yatanze sponsor arena nyene yatanze sponsor kibanza ndazi cyangwa nimara batahakotesheje nabo kibanza ngira barakirisha none ariko mu Rwanda man umviriza mu Rwanda hariho reka kugira abantu bari nta barimwo we nta sponsor kuko nta sponsorship yari nta kuri bash yo kuri isango muzika award yari ifashe umugongo na old military abana bajejwe sinzi ibyo bajejwe harimo aba Alpha Entertainment event abana ba event nabantu nabonye bategura ama event harimo pack in nabandi sinzi ibyo bakora abanabo sinzi icyo bakora Kigali harimo kinyamakuru igihe bari kuri sponsor basi kujya mu Burundi twovuga basi nka akeza jibere akeza barataze sponsor muri music muri platform show music award harimo rero abasponsorize neza ino award ya ima bisigura isango na muzika award mu Rwanda bahari abantu bitwa uruvyiruko twirinde virusi itera sida stop sida basi ni nk'amashira hamwe ajeje kuhimiriza ni nka predance class nka predance class yari kucivyivangamo ariko babarindiriye babashaka mpaka Miss Burundi ubabona babashaka sinzi biki ariko ama events nkayo ukabona bariko barayirengagiza kandi aho usanga we nk'ubu twegereye abateguye nuzenye abateguye iyi platform show usanga baragiye gutodorasha none bakarata imbega ni bande kausha cyangwa sanga ni bije zaraheze cyangwa sanga ariko cyo cyonzi nimba nayo platform show bagiye gusaba sponsor begereje gukora event amanuze ya societe menshi bafise ngene yitunganyije bwana usanga bije barahejeje kuzigira byose utagiye gusaba hakirikare biza rero yuko nimba ama events nkaya batangiye kweza barategura kare ariko nibiza DJ Pro ko batangiye gushiramo abantu nk'aba JDKL bande bajya nabateka mitwe bajya ni sawa peut-être muri edition ikurikira bazobipanga kare haba bagende kugira iki gusapotinga kare basi urafise nuko afise icemeza ko bazosubiramo mu mwaka uza mu mwaka uza bazosubira oya DJ Professor mwete ushaka gusa yamvuze nk'aba bakoranye muri uwo mwaka none urubibona hazoshiramo abandi kwanda umviriza DJ Pro ntihagira umuntu n'umwe musani n'umwe azosubira kubwira ngo ntaje muri award afa gusa kuba yarasohoye ari hit maker wewe ntihagira utelefona ngo ndagushiremo kubita muri award akubitwa hasi akubitwa byanke bikunde setu ibini nibi ayitsindi yataje kuyitora ndaba umuntu ndazoyimeje ndayitwari chura umuntu nyene mushirire muhira none ranka kuyitora cyane mushira muhira je bari kuyimaje na kuyishira muhira none ivyo bini nibiki urumva nuko rero Drizzy turavuga akantu ko kwiba canke kupendereya muri platform bari bafise red carpet nziza platform show bari bafise red carpet nziza ariko ikibazo ahagira cengigako utunenge twari muri platform show utunenge ngira ndatuvuge kugira mwakuza badukosore naho ubundi twabateye intege karedi carpet kari kameze neza ndakabona ngaka kari gatese yebaga kari kameze neza ariko hari utunenge duhari akanenge ka mbere ntaba host bari bahari bi event
aba hostess kuvuga nkunga kuri red carpet hari tuzo kuba bamesha amakuru bariko barakira abashitsi bakoresha interview wibaza ko do interview voilà wiyumva gute ama award international niko bimeze akariko kanenge ka mbere kari muri award ibintu byari bipanze neza ariko ngo kuri red carpet hari tuzo kuba ari abamesha amakuru bambaye neza baberewe bambaye udu costume ikindi naco akanenge kabiri kari muri award ya platform show bwana Drizzy nta promotion babihaye ibintu press conference hariho kamera zibiri imbere yaho kamera zibiri mbata zitatu yari yakeza ne sinzi niba ari nijya TV yone niba ari nandi platform show platform TV babarahejeje kubera iki umenga burya abantu nabo kubimenya nabantu kumenya ibi bya platform show bashoko barabibonye ku ba star bamwe bagiye baraposting iyi award ariko bamenyere yuko bigenda na promotion bibikogwa we ibikorwa sibikogwa byijana uko niyo mpamvu rimwe na rimwe urashobora no gusaba sponsor bwa ati n'ibyo bintu menga navyo tuzi ivyo bintu menga wapi menga ntitwabibonye urumva ariko iyo bise promotion biragira n'abagwize n'abatera urumva rero ubwenge bwabo bwarabahenze akezi bipostinze bana birakwiye canke kanaka bishize ko birakwiye ariko bakibagira yuko hari ama TV online yani ma television hari abapeti ewe abapeti gaza active ariko twihera kiraka cyo kubicisha live abantu kirabira ikirori cha live abantu 160 n'aba subscribers bacu uziko nico kintu simbizi yama yavuze uziko aba bapeti bo kuri Facebook bavurugana kuri Facebook basibizi bakoresha umwanya man wowe ushobora kubona ngo baposting ibintu bita man bajya abantu uraza abantu babo bafise bakuru none wari ubona marayiki baronka kubita marayiki nakeza nijya ko nakeza nijya kapostinza agapicha ari karajya ngaha man nakeza nijya ko ku marayiki none gasha ziga like na auto like canke zibazashize kabana byinjiremo cyane gusa man ndi kumvuga bazi bararaba promotion se kubangura raba ngo umuntu ngo nuko muhora musangira rero ariko ndavuga urabona mu Rwanda ama societe ya sida ibi ni ibintu by'aba jeune il stop sida baba please dance classes za ama ONG yose araba kubijanye n'ugwaruka araba iterambere y'ugwaruka il faut barivanga muri ibi kugira batanga sponsor gakeya hama ugwaruka rubana irugira murare yo kubitegura DJ probably bari mwaka ini edition ya kangahe ini ni audition ya gatatu bari ko barabitegura atafaranga nimwe ariko arabironka ariko utwerere nitubuze utwerere ntwobura nkuko ni byiza birimo byiza twabivuze ko ni good ikindi naco mu gihe ikindi naco no saba nko kuri table hariho micro zibiri ikindi naco no saba akandi karere ntibazosubire kuzogakora DJ Pro kanda kamwibibanga ntazosubire kuzarafata abantu batazi kirundi abashira haga imbere abantu batazi kirundi neza gushira umuntu atazi kirundi neza mu gihe hari amahigano ko rabere mu Burundi ni erreur rondera umuntu attaché de presse mwiza nka JDKL avuga ijambo ni sawa raba umva iki uko mwese mutegeza kuronga kuko mwese kugira ngo bashize ajya muri nomination nuko mwese mumerita kwinjira hajya muri award rero igisigaye ni umuntu azoronka vote kandi vote zica muri website urumva hama umuntu aronka vote niwe aronka ikibanza cha mbere sasa hii ni international award iko tu Burundi sema mjivunie kuona okay twagiye mu Giswahili ishatse kuvuga en fait urumva vision bafise bashaka ibe award international fumu bifata icyongereza uvuge tuzobikora mu cyongereza c'est international tuzobikora mu Gifaransa voilà tuzobikora mu Giswahili ukaronka langage urumva ngaha uri kurumviriza uyu mujama Gentrinho niba Gentrinho bamushize kuba kugira siguriye award urumva bintu byaramucanda bivuge mu Giswahili navuge mu Kirundi navuge gute biramucanga urumva rero kurafata award nki uradesida niyo mpamvu Miss Burundi niyo mpamvu Miss Burundi ya mbere mu Gifaransa nta Kirundi wigena Miss Rwanda ibi biri mu Cyongereza voilà Miss internet urumva nuko oriente ikintu nyene mu nzira oriente nabugishaka ko voilà nta kibazo n'umuvuga uti jewe award ya nyiri Burundi shaka ndo bikubite mu Kirundi n'aba MC bazabivuga mu Kirundi sawa canke mu Kinyarwanda babibone c'est tout akarona ga kande na carrière professionnelle
bateza kumenya navuga ngo ni East Africa ngo reka tubivange vange no sivyo ama events nk'aya makuru ucumenga nyene ni ibintu by'akajaga ucumenga sinzi ibyo barimo rero ico nico twari turavuga hama cha promotion hari systeme banahora mbona ama invitation yatwaye bakamuhereza umustar invitation agaca confirma yuko azoba ari muri iyo award akakanu nakabonye no mu Rwanda ariko bagaragakoze na Isango na muzika award baragakoze uzu systeme twa promotion utuko turenge tumwe twagiye turahaba reka rero Drizzy tugigwe ko ku artiste bari muri giteramo bari baberewe kuruta abandi ugiye ko bari baberewe jage ko bari baberewe muhungu sindagenda ngo kubari bataberewe kurumva kubegwa abantu bavuga ati Isaac none kubegwa wisunziki kuvuga ngo bari baberewe uri mu stylish nabibajije aba stylish nibo babimbwiye nabaje aba stylish nkababaza ati mbega umva gute hagati y'ubona ni yaberewe kuruta ubundi nagerageze kubaza aba stylish now Drizzy ndagusavye muri montage zawe ugene ushireho udufoto tw'abantu bagiye baraza muri award baberewe kuruta abandi note bien ahangena nerekana aho twabonye abo twabonye hajya nibo tugenda twerekana Drizzy kandi ni analyse yiwanje ku gatwe kanje urafise nawe ngene ubibona handi tuvuze ngo abambaye bizimvye canke abari bambaye bimeze tuvuga baberewe urashobora kwambara ibizimvye ariko ntibikubere bavuga mu kirundi ngo amabere ngo aramabara sorry haramabara tabera imbwa urashobora kwambara imiliyoni uyo no mugane mu kirundi ushobora kwambara umuliyoni ariko ugasanga wapi futi umuntu yambaye 8,000 ugasanga umuntu yambaye 8,000 ni zero kabisa agukubise hasi umuntu wa mbere yaraberewe muri award nukuri kw'Imana ndavyemanze no muntu yitwa Kingorongoro man Kingorongoro yaraberewe nanje kabari we natoye ataraberewe Kingorongoro Drizzy sigurira bakuzi ba Isaac TV mundabire okereka basi tugende ku barapesi Kingorongoro mbabari na nuzenya na Fabio yarabere ku rutundi Kingorongoro mbabari vrema umva tugende Kingorongoro na Fabio ndaba yarabere ku rutundi bagari yambaye barapere bose ari yambaye umupira wishira hamwe ndani erega jewe sindi muri affaire ngo yari yambaye bimeze gute ndiko ndaba agaciro k'ivyo bamwe ndiko ndaba ko vyamubereye Rega nivyo nako ndavuga sindiko ndaraba warambaye none bariko barabona amafoto ngaho sindiko nda Fabilovu na Kingorongoro Drizzy mbwira ninde yarabere ku rutabonye gigwako nk'umujya kandi usigura uvuga ati vraiment agenda biravye ubu vraiment yaraberewe kweri ku rutuye ubivanye n'ingene nda Mano kurambwira ko Kingorongoro yarushije K Mars kubera ndiko ndavuga nisindabashikako ndikubasani none sumusani rega nawe yene yari no stylish man kandi stylish we ataberewe twari kumumara yo uri umustylist hama nubegwe twari kukumara ariko ndiko ndavuga kubasani kwanza uwa kabiri yaraberewe mu basani man nukuri kw'Imana je narakoze ngene moni yari yambaye moni yari yambaye gastili gatuje kari pose kumurundi kazi yiyubashe bachikiniwe oya moni yaraberewe vraiment urabona ko style Drizzy udutenge to bien vraiment style African style ya bien okay undi muntu yaraberewe wa gatatu ni K Mars abo nibo bibanje batatu bari baberewe abandi numbati Gentrinho niwe wa mbere ataraberewe muri yo muri award Gentrinho niwe wa mbere ataraberewe muri ico gitaramo wambe urumva wanyuma byo kubegwa naco ndabivuga ko jewe ndabivuze kubera umwe wese arafise ingene abona ibintu ijisho ryanje Drizzy oyagusaba ariko ndavuga bo gusa ico mbona nta foto nyinshi zabonetse urabona ko yipo umenga ni professeur wa matematiki Gentrinho ndabingene yarahagaze kuri darapo agira darapo kandi ari wa presentation ari wa presenta award gusa nta picha nyinshi zabonetse oya nta kizo nyine zabonetse cyo turakorerako yema abatari bahari tetiko tubereka ivyari bihari tubabarira nuko okay tugende ku makategori twihute kuko ni nyinshi ariko turavuga kategori abari bayirimwo tuvuge tubazanye ikibazo ati mbega yarayikwiriye dutangure fasta artist of the year artiste w'umwaka artiste w'umwaka yari Big Fizzo, Mr Champagne, Natasha, Kidumu na Dramati
Umvise Big Fizzo, Mr Champagne, Natasha Kidumu na Dramati. Umu artiste w'umwaka rero artist of the year yatwaye nde? Yatwaye artist of the year yatwaye Big Fizzo, man. Artist of the year yatwaye Big Fizzo. Kubera irya ndirimbo yiwe ya Best Artist of the Year. Artist of the Year yatwaye Big Fizzo. Yarayikwiri? Drizzy tugigwe ko fast. Bon, oya Big Fizzo yarayikwiri. Yarayikwiri, yarakoze. Cyane cyane irya ndirimbo yiwe ya moyoni futa yo yaramenaguye. Okay, Best Female Artist. Umukobwa yabaye umukobwa yari Natasha, Monia Flair, Mokenzi, Ines Ragel. Kandi tubitse ko Ines Ragel niwe yabaye umu artist umwaka. Best Female of Artist of the Year yari Natasha. Drizzy yarayikwiri. Natasha, Monia Flair, Mokenzi na Ines. Natasha niwe bayihaye umwaka. Hoya. Umukobwa. Kuri wewe ubona ninde yarayikwiri? Natasha wamba barire man. Oya pana wanje turimo gutanga analyse ucu utanga na fact. Oya yari gutwara Monia c'est sûr. Umwaka. Oya jewe vraiment ndabona Natasha ari sawa. Kuko reka nabwira impamvu kuko kugira bahereza umuntu kuba umu artist of the year. Apana ko kuvuga ko je gusa nemera Natasha. Oya turi muri analyse. Umwaka umwe. Umviriza mu mwaka umwe. Shatse kuvuga iki? Reka nakwereka iyo impamvu Best Female umukobwa w'umwaka. Natasha niwe mu artist w'umukobwa yakoze collabo izimvye. Ivyo so barabira attention. Bararabatse mbega yakoze igikorwa kingana Valeri ngana gute urumva basi yadugije ibendera ry'uburundi ku rugero. Ariko turaraba ico gikorwa yakoze naho cageze. Aho cageze. None Afraid afite indirimbo ifise umuriyoni kuri YouTube ishura. Uri kuvuga ivyo uri kuvuga oya. Bararaba inamba umva bararaba inamba bakaraba collabo bakaraba akazi yakoze bakaraba baraba byinshi. Reka niba isunga gusa basi reka dusimbire mara gato ijya mu Rwanda. Ico sino kikwemerera. Umviriza Drizzy ntaco bitwaye je utanyemereye ntaco bitwaye. Shaka n'uburenganzira bwawe. Ni nkuko nabakwa turabakunda umwanya buvuga ati Zaki ivyo uravuga navyo sivyo. N'uburenganzira bwawe. Turi ko analyse zacu tuzitanga. Turatanganira Drizzy urayemera cyangwa ukayanga. Drizzy tuje mu Rwanda. Kuri Isango na Muzika Award. Best Burundian Artist. Yarimo Satsbi, Big Fizzo, Dramati, Natasha. Bane. Ninde yarayikwiri? Dramati. Naniso yayitwa? Dramati no yayitwe. Eske yarayikwiri? Yes. Yarayikwiri? Umwaka. Ego. Wisunzi. Nacho Elisa wisunzi. Dramati urazi hit yakoze. Hit zitatu. Mani Dramati. Hama Natasha yakoze hit zinga? Nani? Oya, Natasha umviriza haro na hit yakoze. Yimwe. Reka je kuvuga yuko Dramati ariwe best artist of the year muri Rwanda. Je ndavyumva. Reka nabwiye impamvu renda vyumva. Mu Burundi Dramati wo mwima. Reka nijo nakenda gwa karero kino rero kuri category Drizzy. Impamvu mvuga ati kuri Natasha Fema umukobwa kuri Natasha Monia Mokenzi na Ines Natasha I deserve kubera urumva yuko yakoze akazi arabaruta views yakoze collabo izimvye yakoze yari hit ya ndirimbo man yari hit bro man nuko utavyemera reka kurabira ku views ijya ndirimbo mu bantu nta yiriyo nukuri bamuhajyawa arabarusha guse views oya arabarusha oya man Dramati afise ijya ndirimbo ziri hit umviriza Dramati afise indirimbo ifise miliyoni zine muri bajya bose Natasha Satsbi Fizzo nde nta numwe yarafise indirimbo ifise miliyoni zine ariko urabe ku ma vote reka nakwereke ingene bavota ingene batora umuntu nakundira bakuri site web ndira Drizzy nunjaniranye nakundira bakuri site web ya Isango na Muzika Award nakundira ama vote ingene barutana amanota urumva ingene barutana amanota aba artiste bane nakunda kubwira Fizzo ni wabaruta amanota ariko bayihaye Dramati. Yes. Nazi ariko ndakubwira. Rero wobisigura gute? Yakoze amahit. Hit zitatu. Kubera byose barabiraba hit zitatu na hit imwe sico hit okay umviriza. Ni hit zitatu kandi zifise namba nyinshi kuri YouTube. Nuvyumva basi.
sawa dufate zijya hit bakuzi bayize active musimbire kuri YouTube basi musimbire kuri site web ya Isango na Muzika Award barabe ingene abantu bagi baravota abartiste b'i Burundi sawa dufate ijya hit imwe ya Natasha ziga views ifise dufata zia za Moni Afre zitatu tuziteranye turabe yuko ijya 1 million itarenga man Moni Afre nurabivyo man Dabizo ndirimbo zose za Moni arafise indirimbo nimwe ifise miliyoni y'ama views raba basi fata ijya ndirimbo imwe ya Natasha man ijya ndirimbo imwe ya Natasha irafuta zose urana zindirimbo kuri valeur ikibazo mu bantu uri kurayumva rega urayumva urayumva vraiment urareka kurenza urayumva vraiment Natasha sindamwanga numwanga ni analyse tuko turagira ni analyse ugabo indirimbo ni tuko turayumva nkuko twumva hayi ya Moni Afre nkuko twumva ijya faible ya Moni Afre indirimbo yote yote ya Natasha nta makuru fisi bakuzi bayize active ngamo hari cyo mwibuka icyo tuko turaharira kuri iyi kategori yo muri platform show best female bayihaye Natasha mbega yarayikwiriye Drizzy avuga ati ngo hoya ntara yarayikwiriye je vuga ati yarayikwiriye kubera mu byo baravye ni namba zo kuri YouTube yari ya Moni Afre tubandanye okay wari kubibona nanjye niko ndayibona nawe kuri YouTube tubwira ingene bibona nibatubwire best male artist bisigura umu-artiste w'umuhungu umusani umuririmbyi w'umuhungu abari barimo muri kategori yari Big Fizzo Dramati Double J Emerisa na Kidumu bayihaye Kidumu est-ce que yarayikwiriye best male best male artist yarayikwiriye Drizzy shura yeshaka kukumva Kidumu Emerisa Dramati Big Fizzo Dramati Double J Emerisa na Kidumu best male artist twibuke ko ari mu mwaka wose umuhungu Kidumu Big Fizzo Dramati Double J Emerisa ninde yarayikwiriye kuri wewe nimba uvuga ko Kidumu atarayikwiriye kwanza Kidumu yarayikwiriye oya Kidumu ntayo yarakwiriye yewe ni analyse mudutahure mani turabi bikogwa ni turabubura igenda utakoze urakubitwa hasi nyene umwana akagukunga utakoze yarikwiriye Dramati witira batashaka byose bitwara Dramati yarakoze best male artist mani Dramati yarakoze niba mureke bamuha amashugwe yiwe bandanye best hip hop artist harimo Kingorongoro Kiriku Akili El Pro Treason Rappi Boy Fabilove batabayiha Fabilove bayaye Fabilove best hip hop of the year best hip hop artist Fabilove muri hip hop kweli bon hari nk'abantu dushobora gukuramo ngaha ataraba hip hop man kuko nka ni wombwira nka Treason Rappi Boy ni wombwira ngo baririmba hip hop na barape wewe yo Drizzy kumene uzi kutoa mtukane barape na barape izo ndugitebeko kuko nababikoze baraciye ubwenge baraza barape batara barape ishura gusa ati yarayikwiriye ntarayikwiriye oya Fabilove yarayikwiriye uyu mwaka yarakoze yakoze ibiki Fabilove yakoze iki kuri umwaka none ninde yakoze kuruta ninde murapere ngaha yakoze kuruta Fabilove uyu mwaka yasohoye hip hop mbe no kuyo yasoze ya Treason Rappi Boy urazi ko ata hip hop bigeze basora amaki nyine ama trap ama R&B hanyine ko hatebe gato kubera iki muri best hip hop muze baba batamushizemo ni cyakiri bwana Boniface ni cyakiri nakubwira ko hari abansi oya jeri baza ko Boniface umwaka ntiyarapuye cyane oya sico ntiyarap ahubwo Boniface mega bya hip hop ariko arabihera man Boniface wewe ubibona ko Boniface bya hip hop murapere yararapuye apana yara tuko turavuga ati ntubona ko Boniface bya rap ariko arabivamwa bon ariko arabivamwa oya gusa rero ikintu mbona iyo akoze indirimbo ya collab abari umurapere ararapa muga iyo akoze indirimbo yiwe bwite gusohora nanuze na nujya mu Rwanda J Paul man J Paul yarapfuye J Paul sorry ninde ni Riderman
video audio kaze cyane. Okay, Yes. twandanye. Best R&B artist. Drizzy wavuze ngo kuri hip hop Bifese yarayikwiye. Bifese ni umuraperi man. Boniface. No, nani Fabirov yarayikwiye. Sawa, twandanye. Best R&B artist. R&B ni abahibongoza. Yani ku buryo twaturimbo twa Okay, twandanye. MB Data. Monkenzi hana by'igitsina birimo. Aha turaba uhibongoza wahibongoje neza uyu mwaka. MB Data, Monkenzi, Dramati, Big Fizzo, Double J, Natasha Burundi. Aha nitwirirwa turahati. Bayihaye. Double J wo murira ni cyokona. Bayihaye no. Double J. Bayihaye Double J. Aha nitwahati. Dramati ntuyimo. Ayamu. Kuri Double J. Double J yo. Tuko turabuye umwaka. Ibikogwa. Ani Dramati umwaka. Oya ashaha. Yakoze vuga hiti z'umwaka za. Yari gukorako. Double J naho yoririmba imwe. Dramati akaziririmba zine. Babikwiye. Okay. Urakoze. Iyo ni analyze ya Drizzy. Song of the year. Hello Superman by Big Farias. Hello Legend ya Linoji. Itamporizi ya Dramati. Yewe ga yewe ya Trezio na Rappy Boy. Kukadirisha ya Easy Boy na Monkenzi na B-Face. Ini song of the year. Indirimbo y'umwaka. Song of the year. Superman ya Big Fizzo bache bayihande bega. Ndabira ngaho bayiha. Superman ya Big Fizzo. Legend ya Linoji. Itamporizi ya Dramati. Yewe ga yewe ya Rappy Boy na Trezio. Kukadirisha ya Easy Boy. Oya bayihaye Superman several. Bayihaye Superman ya Big Farias. Yari kwiri? Itamporize? Ayarika. Itamporize gute? Oya. Umwaka ntiyakoze neza. Ishura. Rega bon uraraba itamporize imaze igihe kinini. Ugacura uyu mwaka. Itamporize imaze umwaka. Yego ni umwaka mugabo Superman nayo ni umwaka. Imaze igihe gito mugabo. Nindirimbo ubona ko yafashe umuvuduko. Okay. Tubandanye best collaboration. Bisigura collab abakoreye hamwe. Lala ya Kiriko Akili na Chris Easy. Faible ya Monia Flair na Big Fizzo. Nyashi ya Kingorongoro na Big Fizzo. Weka ya Badman Isi na Swag Team. Legend ya Linoji na B-Face na El Pro na Dramati. Inzoga ni Baby ya Double J na Bruce Melody. Bachi bayihande Monia Flair. C'est vrai? Man. Sicho naguma ndakubwira. Ishura. Sicho naguma ndakubwira. Nivyo ni aya ntibihenze. Ntibihenze. Aya. Indirimbo collab y'umwaka. Yego mu. Man. Indirimbo yabaye hit. Man. Yararushije nuzenye. Mugaba ha rero. Inzoga ni Baby. Inzoga ni Baby. Yo. Muhungu. Inzoga ni Baby. Ufite. Uravugisha ukuri. Urazi atanje. Dicha tujamu. Rega ngaha n'ubutunga donc n'abajeje nyene abatujeje nyene baca bajamo. Hazi kwijya ndembo bayihagaritse. Umva. Ugacubona rero baciye bayihatrufe. Ucumbona umenga nyene byose byarakoze. Aha mwosubirayo mani gusaba urusha rwo gutanga ama award mugiye gusaba urusha bakabibima ati mwe mwahaye mwashimiye indirimbo twahagaritse ariko niye ari kutwara okay sawa okay naka kantu bakoze niko nuba bari akabarakivye ari twemeranye baraki kweli Drizzy baraki bati ico nyine wavutse yandirimbo yari iyo batayihagarika yari igiye kweli video of the year Video of the year. Video nziza y'umwaka. Dushire mko nziza. Video nziza y'umwaka. Ni Avalanche by Mr Champagne. Avancé. Lekile, okay. Lamgambo ya Natasha. Love in the Sky ya Kingorongoro. Medicine ya Wiz Design. Ngangari ya Big Fizzo. Sha nukuruki mana ngaha bayihaye. Love in the Sky Ngorongoro kandi nivyo. Are you sure? Video nziza, note bien. Video nziza. Drizzy. Kuvuga Drizzy, we Love in the Sky uramaze kuyibona? Mani, Kingorongoro yokora video nziza kurusha Natasha. Video nziza.
la mgambo apana video zimvye uriko avyitiranya apana video zimvye sha Natasha akora video zimvye cyane ariko apana kuri iyi kategori ya video nziza y'umwaka Kwanza bayihaye kirongorongoro bayihaye kingorongoro man biri nivyo kuri jewe nanje sindavyemera yewe mutubwire namwe mweme yiki umbwiye yuko woja hamwe video nziza na Natasha ukayimutwara man Natasha apana video zimvye Drizzy reka kwitiranya ibintu oya mugabo niga wakoranye n'umuntu abizi n'umu director abizi bien none ureka gukora video nziza gute igihe bihenda none ubizi diziko ari igihe bihenda ega ntuwibagi nico ntucibagira sawa best revolution artist bisigura artiste nyene yaduze ku rwego rwejo ba bien Frimaboy afise ishavu Frimaboy afise ishavu Drizzy azomye none ibaze Frimaboy yoronka hano aroga abasani n'abaproducteur n'abamenyesha maze gufata nka bien film ukavuga ngo best revolution artist au fait nyateye imbere none best revolution artist njemba numva umenga ni nk'umuririmbyi aduze kuri speed nini donc bien film no wakera sawa vuga barimo twumva les jumeaux musique best music Monia Fleur Linoji na Balaboy man abayihaye Linoji nivyo akora ibihenze akora ibihenze akora ibihenze Drizzy aya nibihenze akora ibihenze okay best diaspora hip hop 90th Pizzo John Kiko Haston bayihaye Pizzo Haston Pizzo John anawonze abana bonzi jenzi nzenya wenye 90th okay best diaspora R&B hariho best diaspora R&B sugura n'abahibongoza baba muri diaspora hariho Igbana Igade bari Igade hariho Muhoza hariho Adojo San hariho Pablo Tiken hariho Adam Wimbaze hariho Badman Isi bacha bayiha Pablo Tiken bon aha nibibaze ngo turiko turabaponda mugabo usuma murabaho ariko usarisha umaze ariko usarisha nyene bikaboneka urumva tubabarire Drizzy tekana bari kwihana best diaspora R&B turabagashimwe gatwaye umuntu nka nuzenya nka Double J I Burundi muri diaspora ukacugahereza Pablo Tiken baramwibiye canke bamuhaye byo Drizzy shaka kumvigisha ya ngira indirimbo zibiri za Pablo Tiken uzi vuga ikirundi sawa noko bazi indirimbo zibiri za Dojo Sign ntazombwira karakara Dojo Sign nisi noko bazi indirimbo zibiri za Muhoza ntazombwira love ndirimbo rwo Kiswahili love yitwa 5 star 5 star yo ndirimbo irareze katia Pablo aya Pablo babonye ko ayikwiri kubera ari Burundi tuvugo none yarayikwiriye Drizzy we bari kwihanda kubera yari mu Burundi ndazi ntubazi oya si hari yaragiye bari kwihanda oya man bari kwihanda Muhoza kwanza hariho nabo batashizemo oya ivyo ko abatagiyemo barekana nabo nka MT number 1 itamushizemo ishu yacekana nabo bari kwihanda oya yari gutwara Dojo San canke Muhoza muri aba babiri bari ku maso bagonganisha umwe zura ngaba arivye cyane baka barasarisha okay tubandanye director of the year director yakoze cyane uyu mwaka John Lar Brown Smith Logic Jamal HG Creative and Dealer oya vrema aho ni sawa bayihaye John Lar aho naho harira kabisa bon gusa kubera iki Andres batarimwo muri kategori yarindira abarimwo twumvikanye Drizzy nako tutabazana abatarimwo bihoze twe turabahiganye okay best
lyristic bisigura donc umwanditsi mwiza kwa undi yandika ku buryo ufatana n'iminota uri kuriyumvira umuntu arandika kweri D-Rop Emerson Kingorongoro Dramatic Idumu bayihand Ndizatangiye gutwenga bayihand ishira kwanza tumvi wo bayiha nuko urabiraba ngaho bayihand ndiko ndabiraba D-Rop Emerson Kingorongoro Dramatic na Kidumu bayihand bayihaye bayihaye Dramatic cyane raba bagudu bayiza active ariko adufasha kuraba hariya namwe mu dushira muri commentaire ngaho mutubwire muri best lyristic mama mumbabarire yemye izindi ndimi z'abazungu okay bayihaye Dramatic niwe yandika neza kurusha Emerson Emerson ngani yari kuyihabwa vraiment Drizzy ngaha vraiment Emerson nukuri Emerson uramuzi kunya engineer mu kwandika ari kubica abisibuzu y'ubujyaga yo nakubwira ko Dramatic atarusha na Kidumu kwandika no Dramatic umushira imbere ya Mutama Kidumu mugabo nyene kwa ni sawa tu na kariro nke byinshi Dramatic aba petit novuga ko platform show ibishaka no guprofita nani visibility kugira barayo ko quand même na Emerson ari kuba visibility kurusha Dramatic Emerson ari kuba kurusha Dramatic yaranabipostinze bibaza saldayo visibility bashaka yarayipostinze no naranabize nazi yuko yaranazironse best stylish umustilist wambitse abantu cyane mu mwaka kandi neza oya ni wa wundi bahaye K-Mas niyo yayitwaye ariko bari muri yo higanwa ari K-Mas hariyo romantic fashion hariyo Dr. Waka OG Oscar fashion na Giroston El Modo bahaye K-Mas yarayikwiri K-Mas baranamufungiye ni sawa K-Mas amaze kugira ubwo kugena no hanze kwambika abatise bo hanze ni sawa okay international stylish and model iyi category nta byinshi no ivuga ko umwami bigana Q-boy msafi buja boy yewe mutubwire muri commentaire international stylish model nanje nta byinshi no ivuga ko ntabyo nzi kabisa nta nabonza abo bose ariko nzi Q-boy msafi Q-boy msafi aracabaho atukurire nabonzi okay na buja boy abantu baramu producer of the year mu producteur Bedi Best Giga Best Hitmaker Amiri Pro Joel Haston bayiha Joel ni sawa Joel kabisa arayimekizo yakoze hit nyinshi cyane East African of the year Big Farious mu Burundi Diamond Platnumz muri Tanzania Bruce Melody mu Rwanda Zuchu muri Tanzania Calligraph Jones muri Kenya Fally Ipupa muri Congo Eddie Kenzo muri Uganda bayihaye Diamond Platnumz oya c'est bon ni sawa woba uri muri competition ya East Africa Artist of the year uri kumwe na Diamond ukamutsinda wapi si Diamond oya ni wo mutsinda tu oya ivyo gona oya jebre mangaho wapi bayiha utariwe ariko yafize Fally Ipupa Fally Ipupa kamani reka bashaka visibility ya Tanzania none rega iyi category kwanza je simbona yuko yari kujamo none category bari bashaka nyene visibility ya East Africa ono vyumva numva umujama wawe wawundi ariko avuga ibirundi bitagira umutwe n'amaguru avuze yuko bashaka ko bibe international sawa kubera iki no bashizemo category imwe gusa yonyene ya East Africa niho batanguriye pededira bazogenda baragura bukiye buke bashaka bace batangura best artist of Africa bace bazana nahamagaye barabona n'uza kuyitora none yari kuza gutora nde ata muntu yari yaserukiye wa Safinga bivuga nyinzika umutipe yari karahamagara MD ndakuramutse mutama kuri Buja FM MD yarahamagaye nyene arahamagara ngo artist East African of the year Diamond Platnumz yarashizemo n'akango the one and only Diamond Platnumz barabura nuko mamaje natakoya kuyichukura
ariko usanga yaramushikiri acha nibuka ka kantu mbe barayipostinze kuri Wasafi ho Wasafi barayipostinze barayipostinze numva byo nafuma basi nabi wacu Janibuka ka kantu Mr Champagne yavuga yuko ari wa ambassadeur wa Wasafi ngaha mu Burundi ko atagiye kuyitora ahubwo nyene aho Mr Champagne ari kugera gutura damu kandi kajya kantu kari kumupayisha nuze kari kumupayisha sana nuzenya kari gutuma yo kubera kintu ni batibi basi na gato bamuhereze Mr Champagne aka award kugira ishavu rigabanuke ngaragize ishavu kupostinga bijya byose ni shavu bari kumuhana ka award kamwe rumva basi bari kugira kajya kategori ka best performer kujya na ukamujya best performer nayo bashizemo best performer ari kugashiramo basi kugira bakamuhe Mr Champagne hama baci bahamagara best artist of East Africa baci bagahereza nuzeye baci bagahereza Mr Champagne kandi Champagne ari kubafasha promotion sana yari guca comment uri kuri Instagram yakavuga ati Diamond nafise award yawe gusa ikintu nakunze kubona Wasafi barayipostinze ni bon nico cerekana ibihugu bitahura ikintu cyiswe award bazi cyari cyo mufana bazi cyari cyo ariko yapostinze Wasafi ni yapostinze Diamond oya yagiye ni mbega ma award guri badashira badahora bashiramo amanu zenya ama media ama TV online best TV online of the year best journalist of the year barekizemo mu mwaka uheze aba journalist arabara babigira bayihaye amipro amipro mbenga nande bari sawa tu ko dugiyo category nanje ndimwo kabisa je size uzoma award cyo muvuga amaryoye kaze batwibire basi kusere kintu cyo kinagaza award nakoreye sishaka kuza ko award ibintu bakwegereramwe wapi ikintu cyace kintangaza no ko ari abarimvisha abarundi batigeze bayipostinga nakagaye karimwo kubona Wasafi yarabipostinze ama barundi ntibabipostinga urumva gwakengera ko kangana nyatari okay duheraheze DJ of the year hariho DJ Alan Selector DJ P DJ Alida DJ Bill Gates nibari Bill Gates nomba zo mu DJ is now no ones DJ Bill Gates hawa DJ bona hawa DJ je navyonzi cyane DJ Alan Selector DJ P DJ Alida DJ Bill Gates nomba cyane ntarabonzi nta mu DJ numwe muri Downtown DJ mbona Monyene utabona monyene ni abantu bafitiye amakenga Okay, best makeup artist yahawe Baby Mag ariyo Nadia makeup Omengo koko mu ba DJ yahawe DJ Alan Selector no mu DJ akunda kuvugiriza Big Fizzo urumva Now wait hariho best makeup vyaba makeup twitwipodora barafise impamvu babishizemwo hariho Baby Magos makeup hariho Nadia makeup hariho Lily makeup hariho Van Beauty and Fashion Bantwo bitebako ivyo nivyo tuzi amakuru akabahereye ngaho Drizzy bref akajambo ubwira abategura ama award akajambo nobwira abategura natwe tuzoyategura Imana dufashe muri kazoza tuzashobora gutegura gwacu akajambo nobwira abategura ama award bareke kuba abafana oya gupenderea damahodeka Ico kintu cyambere niyo birabya yabaho Drizzy oya ntibikunda uri umuntu utegura ama award ugapenderea biraboze bisa nabi Okay thank you so much Drizzy urakoze yema mutubwire namwe ngire uko twabivuze batubwire na ni analyse ningeze tubibona gusa turamuteye intege DJ Pro twamuteye intege turasubiye kumutera intege abarundi tumenyere guterana intege abarundi tumenyere gukezanya ibyo turakengerana ya artiste rebe bikura mawa tuzoyabashiramo nka jewe ndanategura gwanje Isaac TV award hoshinda ni mwese bose Nurinda kumubwira umu artiste ngo mbega ngo ndagushiremwo ne ibonamwo ndabwiye ati award izobera muri Kampala ko birabaho shaka to award Burundi kabera mu kindi gihugu izobera muri arena mu Rwanda canke i Bujumbura uzoza ushaka iki niba gutora niba twaburo tuyiha tuzoyifotora tukurungira ifoto urakoze Drizzy bye bye rero good hama muguhera heza kubera iki muri award ama award aza yanditse ko aba artiste aza yanditse izo muri platform shows ko nabibonye aza yanditse ko izo muri platform show nta ba artiste bari banditse ko kweli
oya kabisa sha n'abartiste babanditseko sha Drizzy ndabira muhungu kuko je arama award mbona batanga ugasanga abartiste banditseko hari izo murambona zitanditseko yego birabaho ariko rero sinzi ndakwibutse ko iyo bahaye Dramati mu Rwanda yari yanditse ko izina ryiwe nabi bisugura babimuhaye atabishaka baryanditse nabi n'ababimuhaye ntibamuzi ntibari banamuzi Dramati banditse ngo Dramati okay urakoze kuri platform shogisi gusa basubire barabe analyse twakoze munsi iyi video analyse ikomeye cyane ko turasigura system ziko turakora kugira abatise bacu batware mu Rwanda kuri platform show sinigeze mbona anani zanditseko oya sinzi jewe murambura bazanditseko muhungu hari iziba zanditseko sigurikire iranditseko oya shasindasi banditseko nivyo nizanditseko ikiracho ni kintu ciza gusa ni ciza gusa bari kucabazana akantu haje nyine kaca kazandika baca ziranditseko amazina ziranditseko ziriko ahubwo logo ya platform ziriko logo ya platform nta mazina y'abatsindiye zanditseko gusa ifo ba ameliore gato bashira akantu gato kaja kantu usanga muri uramaze kubona nk'ubu basinze muri Ballon d'Or canke muri Coupe du Monde baca bandika ko equipe itsinze aho nyine bakacandika waho nyine mubibona bisigura ntitwaje mugabo ujya mu mawadi rega muva muhira muzi watsinze ujya munsi nyene none ko bandika ati amavote araheze baca babibloka hama bagaharura amavote mweje guharura amavote rega Drizzy ajya amatora abari ku mawe site web ntakwiye guhabwa urumva ntakwiye kugira utsinde sivyo njye twatagiye kuvuga rega award si ajya amavote gusa bakuvota oya hari ibindi baraba none bahejeje kubiraba ntiboca bazifata zose bakazandikako rega si ikintu cikibiriraho ngaho nyene nka kujya kwa football utsinze aho nyene baca bandika no hajya bose bajya muri jiri bose baza hajya bazi uza kuyitwa abaza kuzitwara bose sigura hajya no mu telefone rega raba babizi ko baza kuziba benshi nahariye mu Ballon d'Or hose gusa babizi gusa Natasha mwaka uheze yarateye iteka bino birori bya platform show ariko uyu mwaka siho rumengo sinzi ariko hari ino Natasha yari sinzi peut-être ari mu mabanga womenya gute Drizzy urakoze cyane rero good Imana bahizagire cyane mwese magoma kuri Isaac TV mbana mtukikirana tuwe turavuga ingene ibintu tubibona ku muntu mbere yo guteza imbere entertainment yacu merci bye bye no gutera intege bariko barabitegura ciao ciao Isaac TV